twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hip. Sha. Abantu bakitwa nk'impene ukunyene. Mu gihe mu mpera zindwi tumaze i Dar es Salaam muri Tanzania habereye inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC hamwe nabo mu bihugu by'ubumanuko SADC. Ibyo bapfundikiye mu inama bisa n'atakinini vyatanze. Ibi bihugu vya EAC na SADC vyategetse Mei 2023 guhagarika intambara ndetse bakugurura ikibuga c'indege ca Goma n'amayira yapfunzwe akongera agafungurwa mu nzira yo korohereza abanyagihugu bakeneye ubutabazi. Ibi Mei 2023 ntiyavyumvise ahubwo bakomeje urugamba bagana muri Kivu y'Epfo ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Biravugwa ko igisirikare c'u Burundi carungitse abakomando karuhariwe kugira basubize inyuma aba bagwanyi ba Mei 2023. Uko vyifashe biravugwa ko urugamba rukomeye ndetse kwiza intare z'abarundi ziriko zirafasha FARDC mu gusubiza inyuma Mei 2023. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yari mu Bugesera mu ntara ya Kirundo yongeye kugabisha igihugu c'u Rwanda aho yavuze ko Burundi atari Kongo. Atabarundi ntituzokwemera kwicwa nk'impene tubona nkuko biriko birakorerwa abanyekongo. Atuzotuvyonga natwe tuzomuvyonga. President Ndayishimiye yibukije abanyakirundo kahise kiyo ntara ko habereye imigwano yahuza abarundi n'abanyarwanda kandi ko atagihe na kimwe u Rwanda rwigize runesha Burundi. Ndakibabwire ntimujya mu mukondo ya zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga. Emwe aho emwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu niho dushobora ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye uti rero tuzoraba neza noneho nibazo ari mwebwe mwenyene twese n'uw'Inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hip. Sha. Abantu bakitwa nk'impene ukunyene. Hari abantu b'abagabo bakanura. Tubibutse ko Ndayishimiye yari yatabaje amakungu avuga ko u Rwanda ruriko rurategura ikintu gikomeye ku Burundi. Ati rero ibiriko bibera muri Kongo mugakomeza kwica amatwi u Burundi ntituzorera amaboko. Ku rundi ruhande biravugwa ko ingabo za FARDC zoba zarashe ku ngabo z'u Rwanda mu kiyaga ca Kivu. Ibi bintu birahererahe. Iyi ntishobora kuba intambara y'akarere. Sibi gusa Afrika y'Epfo yiyemeje guhagarika Mei 2023 ivuga ko vyose bihagaze ku ngabo z'igihugu c'u Rwanda ziri muri iki gihugu. Nubwo bamwe mu badepite ba Afrika y'Epfo badashigikiye ko iki gihugu civanga muri iyi ntambara, Cyril Ramaphosa yarahiye ararengwa kategereza guhorera abasirikare biwe 14 bapfiriye muri iyi ntambara. Ubu nyene tuvugana ingabo za Afrika y'Epfo ziyongera kuzari zisanzweyo zamaze gusesekara muri igihugu ca Kongo. Amakuru ya Reuters yemeza ko indege z'intambara zarungitswe ziva Pretoria zerekeza Lubumbashi zipakiye abasirikare bari hagati y'amajana 7 n'amajana 8. Umutekano w'igihugu ca Kongo nta numwe uragishinga. Amakungu yarinumiye ati vyo muri Kongo ntibituraba yaba Ukraine canke Israel twari kugira ico dukoze. Ariko nubwo biruko ibi bihugu bikaba byarishecekeye biraboneka ko Afrika y'Epfo n'u Burundi bagiye kwifatira iki kibazo mu ntoke. Ubwo bazohagarika Mei 2023 n'abasirikare b'u Rwanda babafasha nkuko bivugwa. Reka tubitega amaso.